Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. N'umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana. Urakoze Jeffrey. Katia Here uyavugwa muri Afrika. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Villanova yaratsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Carlos Villanova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome, yasinze ku majwi 57.3% y'abitabiriye ayo matora, mu gihe Guilherme Poça da Costa yarashigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42.86% by'amajwi. Villanova uwafise imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemwo kutarondera ikiringo ca kabiri c'imyaka 5 c'amabanga y'umukuru w'igihugu. Sao Tome ibonwa ko ari akarorero keza ka demokarasi mu kigobe ca Guinea. Muri Afrika kandi Saadi Gaddafi, umuhungu wa Muammar Gaddafi yahoze atwara Libya, yarabohowe ejo ku munsi wa mbere. Leta afata kibanza ya Libya yabitangaje ejo kuwa mbere nyene. Saadi ubu afise imyaka 47, n'umuhungu wa gatatu wa Gaddafi, yarekuwe inyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike. Ibimenyesha makuru bitari bike muri Libya byavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya. Ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimwo uwahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Gaddafi, Ahmad Ramadan. Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ry'abo bahoze mu ntwaro ya Gaddafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu ku bwiyunge. Muyavugwa mu makungu muri Afghanistan, abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo kuwa mbere inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Mu mashuri amwamwe abafite igitsina gore baratandukanijwe n'ab'igitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero. Ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistan biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura. Ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivy'iyubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira. Bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu, harimo nuko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi. Abatalibani muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistan ku gucungerera hamwe umutekano, harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ivyo bihugu bibiri mu kurwanya abaja gukora iterabwoba muri Pakistan. Intumwa za Pakistan zari zirongowe na General Faiz Ahmed, umukuru w'ikigo kijejwe iperereza Mujahid, yavuze ko abatalibani babemereye ko atanumwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistan mu kubangamira umutekano wa Pakistan. Mu gihugu cy'Ubufaransa, umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi canke sinema. Jean Paul Belmondo yitavye Imana afise imyaka 88 y'amavuko. Urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingamanza wiwe inyuma y'imyaka 50 yaramaze muri uyo mwuga. Jean Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko abafaransa bose bamwiyumvamo. Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo wa FM ku 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41.
Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Turabanza ariko muri Guinea aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo. Impuguke mu bya politike zirasesengura ibibera muri icyo gihugu. Ibihugu byatwawe n'Abongereza, ibihugu byatwawe n'Abafaransa, uyu munsi usanga hariho ubudasa kuko ni muri ibihugu byatwawe n'Abafaransa bikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze. Uwo ni Frederic Bamvuginyumvira, impuguke muri politike n'imibanire y'ibihugu, wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi. Naho muri Tanzania abana b'impunzi z'abarundi barenga 1500 batangiye gusubizwa mu ngo bakuwe mu byaro bari baragiyemo. Amakuru arambuye ni mukanya turabararitse. Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'abarundi irinduta muri Tanzania ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye. Inkuru ya James Jovin, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika urinduta muri Tanzania. Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta, Bwana Jamali Abdallah, mu kiganiro yahaye ijwi Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi, muri zo harimwo ubukene mu miryango. Katika kipindi cha mwezi huu tuseme muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye. Vijiji sehemu yoyote ambapo watakapokuwa, sisi tuko tayari kufika, mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakao kuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania. Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijwi ry'Amerika, bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe. No kuvuga ko bivana n'uburyo babona muhira budameze neza kugira ngo babeho canke barye. No kuvuga umwana amaze mu gihe amaze kubona ko muhira atankono iri kuziko atavya havajya, acagerageza kuza hirya no hino kugira ngo arondere ivyo ashobora kuba yorya vyashoboye guhamvya vyose. Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi, hama abandi nawo ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu, gufyatura. Ni kuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'abavyeyi ataco bafise bigeza ko. Ni kuvuga uzosanga kenshi nk'umuvyeyi n'utwa pokeye bivanye n'ubukene afise arashobora kutatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu twomufasha, ukasanga ingazi urakenye mu rugo. Abandi nabo kenshi uzosanga ari abantu b'imboregwa, uzobasanga mu birabo kenshi, uzosanga abantu bakuze intu z'imigorigori. Ni kuvuga ko amaze kuronka ivyo vy'ibiribwa vyapokeye acagurisha kugira ngo agende kwinywera inzoga injya muhira zikazazikena. Hariho n'ikindi kintu rege gishasha cadutse ngaha mu kambi c'abana bazimira, ariko nta vyemezo nyezina turaronka, navyo nyene igipolisi cyagikwiye kugira iki gukora kikaraba yuko ari ico ayo matohoza kikayakorera ko kikaraba ko ari ivyo cyangwa atari ivyo, kandi barabana nyene bakiri bato bari munsi y'imyaka 10. Mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana, abo bandi Barundi batuye mu nkambi basavye uko amashyirahamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'abavyeyi akabaronsa imfashanyo zihagije, cibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye. Leta ya Tanzania rero nitezure kuko tuyunga mu nkambi, abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara, abenshi bamaze iminsi batoroka. Twasavye leta nk'umuvyeyi, icyo twasaba rero twasaba UN umuvyeyi wacu arabe ukuntu vyogenda, nirabe ukuntu yobigenza. Hazogera igihe n'abandi bazoza barapfiriye kubw'inzara, bagenda kuraba ivyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho, mugabo ivyo vyose bizohava biteza ingorane. Ishirahamwe Save the Children rifasha igisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashe rifasha abana bashika 9,000 mu bijanye no kuronswa ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho kw'ishure, ariko hakurikije ibitegiro bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe hari abandi barenga 7,000 bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi. Kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara. Nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuve muri Tanzania tuja muri Guinea aho abayoboye kudeta muri icyo gihugu bahamagaje ku munsi w'ejo abaminisitiri n'abandi bategetsi bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza mu buryo ibintu abakoze kudeta, kandi bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ku cyumweru. Inkuru y'ijwi rya Amerika turagezwaho na Temistokle Mutijima. Aba basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze ko uhirahira akanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya 2:00 z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe n'abaguverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere. Byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Conakry. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma, inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize ku ndundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu, zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi, nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Conakry. Nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rikiri uyu wa mbere. N'irindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza ku byabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde, yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'ibyo abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
urakoze Temistokle Mutijima. Reka mugenzi wacu Edi Rwema akwakire atwibutsa iby'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva kibonye ubwigenge. Tariki ya 2 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1958 nibwo Ahmed Sékou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya Kamaramaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mw'ishyirahamwe ryari rihuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961 Sékou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu 1967 igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosialiste. Sékou Touré wayoboye Guinea imyaka 26 yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu, ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga 50,000 nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1984 Sékou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conté ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'1985 Conté yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'1996 yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'1990